Nikaze n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kugenda mudukurikirana bivanye naho buri umwe wese adukurikirana kandi bivanye n'umwanya adukurikirana aherereyemo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru tubazaniye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi aribanda cane kuri umutekano, aribanda mu gisata c'umutekano, ibintu vyayangaye, ibintu vyabaye nabi cane, umutekano wahungabanye. Turaza kubabwira kandi mu bisata c'ubuzima mbere kandi ico gisata c'amagara y'abantu nyene ibiriko birakivugwamwo. Turaza gushika no mu gisata c'indero na politike iriko iragenda ivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu bibandanya kuba bibi cane, abategetsi barimo baraninurana, indyane zikomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD FDD ziriko zirarikoroza. Amakuru tuza kubashikiriza rero reka nsubire ndabahe kaze. Amakuru duhite tuyatangurira kuri iyi ngingo nkuru ivuga ku gisata c'umutekano, aho umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ubandanya guhungabana, ubandanya gutosekara. Ni mu gihe mu gisagara ca Bujumbura ubusuma bw'imonogoje muri komine Muha muri zone Kanyosha quartier ya Kajiji. Abasuma baraye bateye umugabo umwe baramutemagura bamwiba urusyo n'umunzani. Abantu baravuga ko rero ubwo busumwa bwoba bwakozwe n'ugwaruka rw'imbonerakure, ugwaruka rurara rurakizura ko ari rwo rugomba kubazwa ivy'ubwo busuma bw'imonogoje ngaho muri quartier Kajiji muri zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Amakuru abandanya gushikirizwa nuko kandi imbere y'umunsi umwe naho hari hatewe undi mugabo w'umusenere, bamenagura inyubakwa yiwe, ibiyo barabimenagura bahakwa no kumugandagura. Ivyo byose bikaba vyateye ubwoba abanyagihugu bo muri iyo zone ya Kanyosha. Ku mabarabara atandukanye muri iyo zone baravuga ko ubusuma bw'imonogoje ata muntu ashobora kurengana mu masaha y'umugoroba, amasaha akuze cane cane iyo ijoro ritanguye kuza. Uwo bafise itelefone ngendanwa barayimushikuza bakaca bayisimbana bakirukanka bagatungwa nayo bameze. Amakuru rero akaba avuga ko abanyagihugu bo muri iyo zone Kanyosha mu komine Muha barasaba abategetsi abajejwe intwaro kubagarukira kugira ngo barabe ko bobafasha gutuza abo basuma ubwo busuma bw'imonogoje muri iyo komine ya Muha. Nkuko amakuru agenda ava ngaho muri iyo komine agenda bishikiriza, ariko bakavuga ko bagomba guhera kugwaruka rw'imbonerakure, ugwaruka rukikuza nijoro ngo kuko ata muntu ashobora kuza kwiba urusyo muzi n'ukungene ruremera ace agwiba arupakire rurinde rurengana canke barengana ata muntu n'umwe ababonye. Ngo biravugwa ko rero urwo gwaruka rw'imbonerakure ari rwo ruba rwahagarikiye ivyo bikorwa vy'ubusuma biriko biragenda bibera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tuje mu gisata c'amagara y'abantu, ibintu bibandanya kuba bibi cane ku abanyororo bapfungiwe mu mabohero atandukanye. Umunyororo Nwarugira aheruka kwitaba Imana azize ko yimwe canke yanse kurekurirwa ngo aje kwivuza, haranze gutegurirwa vyakozwe n'abategetsi bajejwe ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu munyororo ngo yaraciye acikana agwa ngaho muri iryo bohero, bagasaba ko rero abajejwe amabohero bogarukira agateka kazina muntu. Ishirahamwe Rigiteka rirasaba rikomeje cane rishimitse ko abategetsi bajejwe amabohero bogarukira agateka kazina muntu, cane cane abanyororo. Biravugwa ko rero babandanya
gupfira mu mabohero kandi ko badatezurirwa na gatoyi ngo baje kuraba ukungene amagara yabo iyo abakitse baje kwivuza. Amakuru akavuga ko abategetsi bakomakomeye cane aribo bafashe iyo ngingo yo kutaza bararekura abo banyororo canke ngo babarungike kwa muganga baje guhabwa ubufasha kugira ngo bavugwe bakurikiranwe amagara yabo abandanye amera neza. Tukiri ngaho kandi mu gisata c'amagara y'abantu biravugwa ko hari abajejwe kudandaza imiti ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe baje batezurirwa abandi barankigwa barimwa ubwo burenganzira bwo kudandaza imiti. Abanyagihugu bantaho nikora bamwe bo hasi bakaba bavuga ko rero ivyo vyakozwe n'abategetsi ari uguhohotera abenegihugu ngo kuko ntaho bazohava baronka ukungene bazokwivuza canke bazogura iyo miti biboroheye ngo kuko ngo vyarahawe abagwizatunga bakomakomeye cane nibo barekuriwe kudandaza iyo miti. Ngo kuyidandaza kandi biraboneka ko bikomeye cane kuko niba bikorwa n'abakire abagwizatunga ngo batazoshika aho hasi nkuko abahora bakora urwo rudandaza rw'imiti bahora babigira. Bikavugwa ko rero ngo udafise amahera aruca atanga muri abo bategetsi igiturire nyine ngo bamuhe ubwo burenganzira abashe kuronka ubwo burenganzira bwo kudandaza imiti ngo yaciye yimwa urwo ruhusha rwo kudandaza imiti. Abenegihugu rero bakabona ko aribo bagiye kuhahombera, nibo bagiye kuhabonera agahombo gakomakomeye cane. Tuje muri politike tuvuye mu gisata c'amagara y'abantu, reka tubabwire ukungene abarundi babarizwa mu gihugu ca Canada baciye bandikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugurura imipaka. Bamusavye kugurura imipaka yaciye yugara ihuza igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Bavuze ko abategetsi bakomakomeye cane ataco na kimwe co guhomba bafise, atagahombo bazohura nako mu gihe imipaka yoba yugaye, ariko ngo abenegihugu cane cane abenegihugu baturiye imipaka ngo nibo bazohahurira n'agahombo gakomakomeye cane kuko ngo ivyo abategetsi baciye bakora, umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo giturumbuka, ingingo yo kugara imipaka, yo kugara imbibe zihuza Uburundi n'u Rwanda ngo vyari amarangamutima canke santima zo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yaraciye abona ko igihugu ca Kongo gifitaniye amatati n'igihugu c'u Rwanda, aca nawe ayugara imbibe. Ngo yagomba kubanza gusaba inama nkenguzamateka na nshingamateka zigakorana kugira ngo zimuronse uburenganzira bwo kugara iyo mipaka. Ngo abenegihugu gushikamangaya nibo bariko barahahombera, na cane cane abenegihugu bari batunzwe no kujabuka imbibe baja gukora urudandaza mu bihugu haba mu Rwanda n'abaza bava mu Rwanda baza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo biraboneka ko u Rwanda n'u Burundi amatati bafitaniye ataho afatiye, vyari gutuma Burundi bwugara ngo iyo mipaka. Abo barundi rero bari ngaho mu gihugu ca Canada bakaba basavye umukuru w'igihugu c'u Burundi kubumviriza, akumviriza abarundi bose, akugurura iyo mipaka iduhuza n'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Ivyo vyose rero biraboneka ko umukuru w'igihugu, indyane ziri mu mugambwe wa CNDD-FDD, indyane zo kutumvikana hagati y'inama nkenguzamateka na nshingamateka kuba batariko baramwumviriza, nuko umukuru w'igihugu abandanya gufata ingingo giturumbuka, ingingo kandi ziba zitabereye. Bakabona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya gukora atari vyo.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuce ujya ngaho iburyo urafyonda no ku kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose.